turi umuryango w'Mpwemu wunzwe n'isezerano kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu kubw'impinduka irama kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mw'ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa Mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo bwa Data. Ndasubira kubiyegereza turabona igitabo cyacu ca Yona uherutse twavuganye ku mirongo ibiri ya mbere ingene Imana ihamagara Yona ikamukura muri zone de confort yiwe ikamukura ahantu yariko arakora Imana nk'uko abikunda kandi abiryoherewe iwabo mu gihugu ciwabo ikamurungika ku bwoko bw'Abanyaninewe. Hanyuma tugasanga ingene inyifato aza kugira iza kwerekana yuko Yona atifuza gukoreshwa n'Imana bitandukanye n'ivyo we ashaka kandi yahisemwo. Ubwa kabiri dusanga vy'ukuri ntafise umwitwariko wo gukoreshwa n'Imana hirya y'imbibe ziwabo. No munsi tukuraba iyindi mirongo ikurikira umurongo wa 3 n'umurongo wa 4 ngo nuko Yona aca ava ngaho kugira ngo ahunge Uhoraho, ngo ahungire itarushishi, aca agenda Iyopa hari hasanzwe hari poho kugira ngo afatire y'ubwato ajanye n'abantu bagiye itarushishi. Umurongo wa 4 tubwira yuko Imana itabimwemerera, yacitera isuriranya umuyaga mwinshi mu kiyaga ca Mediterane ku buryo ubwato buhakwa kumenekana. Iyo mirongo ibiri ikomeye gose cyane. Reka murabe ikintu kibabaje. Yona agerageza guhunga ngo ave imbere y'Uhoraho, ave dans la présence de Dieu. Yumvire kuva dans la présence de Dieu kuri Yona vyasobanurwa kuva ahantu yumviye ijwi ry'Imana. Aho naho hari hehe? Hari mu rusengero. Yona yava muri ya miryango 10 yo mu bw'Isirayeli yaba muri Royaume du Nord, muri Bukasara mapfuye ubwami bwigabuyemo kubiri, imiryango 2 ija muri Sud, imiryango 10 ija muri Nord, kandi iyo miryango muri Nord ntigeze yumvira Imana. Akeneye gusenga rero Yona yava iwabo hariya anye igateferi akabanuka ahantu hari temple Yerusalemu kugira ngo yumve ijwi ry'Imana, asabane n'Imana biciye mu guhura nayo mu rusengero. Rero aho hantu Imana yamuhamagari, aho hantu yumviye ijwi ry'Imana, yumva yo hahunga akaja kure hashoboka yaho yumviye ijwi ry'Imana. Imana yamuhamagariye igateferi kumburi ari no mu rusengero Yerusalemu ariko arasenga. Vyari gushoboka yuko agenda Ninewe ku birometero 800, ariko acahita buja itarushishi ni nkaho hari nko ku birometero birenga 5000. Aja kure hashoboka, aja Iyopa gufatira y'ubwato. Iyopa n'ubu unye hasanzwe ni port historique ya Palestine yo mu bw'Isirayeli, niyo ituma ico gihugu cyo mu bw'Isirayeli kigira access kuri mer ya Mediterane. Niho bafatira ubwato. Uno munsi iyo port iri mu gisagara citwa Tel Aviv. Uno munsi avuga ati ndashaka mu ntwara ahantu kure hashoboka, kuko abahinga baravuga ko mu gihe ca Yona itarushishi yari mbega ni hehe mu gihe canje muri kino gihe kure hashoboka ku mubumbe w'isi, hazwi kure hashoboka ni hehe. Ni nkaho Yona arico kibazo yari afise, yumva yoja kure hashoboka ko uravye ahantu agenda ni kure cyane, nko muri itarushishi nka Espagne ya kino gihe ugenje naho yari ko aragenda gufatira ubwato i Tel Aviv huno munsi. Rero agerageza guhunga kure hashoboka. Reka ndababwire iyo muvyerekana ko umuntu ariko arasubira inyuma, agerageza guhunga kure hashoboka. Icyo tuma yumva ijwi ry'Imana. Arahunga abagenzi bakijijwe kugira ngo ntiyumve ijwi ry'Imana. Arahunga amakoraniro y'abera yotuma yumva ijwi ry'Imana, akanagabanya gose, agafuma zana rimwe mu kwezi cyangwa atangura za rimwe mu ndwi, agahunga Serie mu nyuma n'ivya dimanche akaza kabiri mu kwezi, mu nyuma rimwe mu kwezi. Abagenzi bakijijwe akabahunga. Ya myanya yahora yumvira mu ijwi ry'Imana, yo mu ijambo ry'Imana, yo mu masengesho, iyo myanya akayikuraho kugira ngo ntiyumve ijwi ry'Imana. Kenshi umuntu avuze ijwi ry'Imana nuko umutima utaha witubwiye na gato kumvira. Abayumva ico kintu Imana iri kuramubwira akeneye kugihunga no kutagishira mu ngiro. Ariko murabe ibiba ariko arahunga Yona, ariko arahunga agerageza kuja ahantu yiyumvira yuko ijwi ry'Imana atosubira kandi kuryumva.
mugabo yibagira ibintu bikomeye. Zaburi 139 itubwira ko Imana iba hose. Imana ntibuha amahoro, irabandanya imubuza amahoro, kuko ntushobora guhunga ijwi ry'Imana. Imana ibera hose icarimwe. Imana nkuko biriya itubwira muri Zaburi 139 Yona yarabize, ariko kubera icyaha kiraduhumisha na bya vyizegwa tuzi mu mutwe, ingene twifata tubaho ubuzima butandukanye n'ivyo vyizegwa, kubera icyaha kiba camaze kutwonona. Ariko ubwa kabiri ni kumenya neza ko cizegwa cyo Imana ibera hose carimwe gitera ubwoba abatumvira, gitera ubwoba abanyavyaha, mugabo n'umugisha kubagororotse. Kumva ko Imana iri ahantu hose, presence iri ahantu hose, ni ikintu kiremesha, ni ikintu gikomeza, ni ikintu gisubizamwo intege ku muntu afite ubusabane bwiza n'Imana. Ariko ubusabane bwacu n'Imana butangiye gutosekara, iki cizegwa turagitinya, kuko gisobanurwa ko ivyiyumviro vyacu vyose n'ivyo mwibanga ibize. Bisobanurwa yuko ivyo twifuza duhamiye ibwina muri twebwe ibibona. Bisobanurwa yuko izi neza navyo bindi dukora turi twenyene ata muntu mwahari ko ari hiri kandi bibona. Nicizegwa rero giteye ubwoba, mugana cizegwa kiremesha ku muntu aba yifuza kugendana n'Imana no gusabana n'Imana. Nashaka mvuga ikindi kintu nashaka tugarukaho gatonya kubijanye n'ingene Yona ahungijwe ry'Imana. Umurongo wa 4 utubwira ngo ikiyaga kirahungabana. Imana iza gutangira Yona, irahungabanya ikiyaga, umuyaga urasuriranya, ubwato bwakwa kumeneka. Kubera iki? Imana mu rukundo rwayo ntitureka ngo tugende mu rupfu, kuko Yona ntiyatahura yuko uko agenda yiyeruwanya na handi yumvirijwe ry'Imana ariko yegereza urupfu. Kuko intambuko yose dutera kure y'Imana ni intambuko itwegereza urupfu. Hanyuma ngo ab'Imana ikundira bakangira, tubona Yona Imana iza kumuteza ibyago, ariko ni ibyago biri mu rukundo, ni ibyago biri mu imbabazi. Kuko umugani wa muntu yavuze ati Imana hako yo guhomba yo guhomvya. Imana irifuza yuko hako idutakaza ibihe bitazoshira, ifuma muri buno buzima bwa hano ituma dutakaza ibintu byinshi bishoboka, na vya bindi twiyumvira ko tutabifise tutobaho. Yo irabizi yuko yibitwatse, ahubwo kabara kaje kuko dusubira kandi tugahura nayo. Imana mu mbabazi zayo itera igihuhuse, itera umuyaga kugira ngo igarukane Yona mu kugendana nayo, igarukane Yona muri presence, igarukane Yona kumva ijwi ryayo. Sinzi uri kuranyumviriza ingene uri kurahunga Imana, ivyo kurahungiramwe Imana, ushaka uri kurahunga Imana mu guhunga abagenzi, mu guhunga ishengero, mu guhunga amakoraniro y'abera, mu guhunga hahandi Imana ihurira nawe mu ijambo ry'Imana, mu masengesho. Ushaka uri kurahunga kubera wumva ico Imana ivuga mu ijambo rya, ico Imana ivuga mu mutima wawe, umuhamagaro wayo ari ikintu titeguriye gushira mu ngiro mu buzima bwawe. Ariko Imana mu rukundo rwayo iri kwirakurondera, kumbura ibiko biragushikira vyose, ntawe uvuga vyose ngo biva kucaha, uko ibidushikira vyose bibi, ikiyaga kirashobora guhungabana atari kubera icaha, ariko kandi ikiyaga kirashobora guhungabana kubera Imana iri kwiraturondera, iri kwirashaka kudukura mu uko gutumvira kwacu. Reka twumve iryo jwi, maze Imana mu mbabazi zayo isubire kandi tunagure mu nzira zayo, idusubize mu kuyumvira no mu gushitsa icigomba. Imana ibahezagire. Turi umuryango w'Mpwemu wunzwe n'isezerano, kugira ngo twifuze kandi dukurikirane kunengeserezwa n'Imana mu butatu, kubw'impinduka irama, kubw'icubahiro c'Imana arico umunezero wacu muri Kristo Yesu. Tunengeserezwa n'Imana mu gushingwa mu ijambo rya Kristo, mu kuzura ubushobozi bwa Mpwemu yera, mu kwaswa umuriro w'urukundo ku bwa Data.